banciye bamvume nanje nzogera dukundane natwe twikobarize kontrevu aho tubonye utaraza isukari tumuha amakofi turabe ko nanjye mushaka ko bankubita amakofi nawe ndababwira ngo tubakubita amakofi nababonye babandi sije twaravuze baba muri iki abaturiye tubabone abavuga ngo ni nepfa bariye babona babariye jembwira ingere jewe nogwara kwashi nk'abamayibobo kubera bene gihugu harimo no munsi ngo cece ndabarya kandi ababarya ndababona arabufitiye uburenganzira ijya mbona kazoza nizogenda ishobotse tugifise abantu babasuma bababandi bafise ijambo mu gihugu noneho bashobora gusigura ukungere kuva mu mwaka wa 2006 hagiyeho itegeko ry'uko berekana ubutunzi bafise abantu bari mu nzego z'igihugu bagaya nino sari bikaba byaraza urumva kuvuga abasuma bafise nini imbono z'ijambo imbono turabyumva wewe ni hamwe umuntu ataca amazi ari wafata ijambo imbere y'abantu yashika mu bagabo kari basoma imbere y'abantu. Uwo ni Gabriel Rupyeri wemeza ko mu Burundi abarwara igihugu ari imbunuza ndetse akaba abihurijeho na Perezida Evariste Ndayishimiye wemeza ko abarwara igihugu uno munsi bariko barakora amabi atagira izina ndetse bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bamuteranye n'abene gihugu kugira ngo abene gihugu bamwange amaze ahace hose bamutere amabuye. Ibi byose bikerekana akajagari ndetse bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye gutunganya igihugu byamunaniye kuko birababaje kandi birateye isoni kumva umukuru w'igihugu yemanga ku mugaragaro ko hari abazingamitse igihugu akavuga ko abazi ariko ikibabaza abarundi batari bakeya nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga biherera mu majambo ndetse bikaza no kugaragara ko barya yagiriza ubusuma bakorana bya hafi ndetse akaba n'amakuru menshi yemeza ko ibi Perezida Evariste Ndayishimiye aba ariko aravuga imbere y'abene gihugu aba ari ugusamaza abarundi ndetse no kwereka abene gihugu we ko ari umuntu mwiza ahubwo ko abazingamitse igihugu ari izindi ndongozi. Ariko uyu akaba ari umukenyuro mushasha yize nyuma yuko abonye ko igihugu kimaze kujya mu ibarabara ndetse kigeze ahatemba aho benshi bemeza ko imyaka 20 iheze CNDD-FDD iri ku butegetsi ntaco yigeze imarira abene gihugu ariko ibyabaye ku butegetsi bwa Ndayishimiye bikaza byunyura n'ibyari bihari bikaza bihuhura n'ibyahuhakaga aho benshi bemeza ko iyi myaka yabaye igihombo gikomeye cyane ku barundi ndetse akaba ari imyaka abarundi batazigera bibagirwa kugeza aho bamwe mu barundi bemeza ko igihe kigeze ari ugukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo bikure ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD. Hakaba n'amakuru avuga ko muri CNDD-FDD indani mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru bitifashe neza. Ibi byose bikaba biriko biragira ingaruka zikomeye cyane ku bene gihugu. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize aho tuza kugaruka ku byaranze imyaka 20 bamaze ku butegetsi ndetse tukabereka ikibi kibishe bakoreye abene gihugu aho tuza kugaruka ku majambo ababaje kandi ateye isoni yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, amajambo yuzuyemo agashinyaguro ku barundi katari gakeya. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akariko ryo keza ko gupyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ndayishimiye na CNDD-FDD bategetse bongera batera ubwoba Igitega abarundi. Ibi bikaba byababaje abarundi batari bakeya babona ko ubukungu bw'igihugu bugeze ahatemba, igihugu kikaba kiri mu ibarabara ndetse hakaba ari ikibazo gikomeye cyane aho mu Burundi hari ubwoba buteye ubwoba bw'uko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kwimukira ku butaka bw'u Burundi kubera ikosa rikomeye riteye ubwoba Ndayishimiye yakoze ryo kwifatanya n'interahamwe ndetse no kwifatanya
na leta ya Kongo aho kujya hagati nk'umuhuza akaba yaragiye ku ruhande rumwe ibishobora gutikiza inganda mu Burundi, ndetse hakaba n'amakuru yemeza ko bamwe mu barwanyi ba M23 baba bari ku butaka bw'u Burundi. Ibi byose bikaba biteje ikibazo abarundi, ariko Ndayishimiye ndetse na Ndikuriyo bakaba bandanya gusuzugura no gutera ubwoba abarundi, cyane cyane abo batavuga rumwe. Gitega kwa 30 Myandagaro 2025 mu gisagara cy'igicungerewe cyane n'abajejwe umutekano, ubutegetsi bw'u Burundi bwahimbaje ku nshuro y'icenda umunsi mukuru wahariwe imbonerakure witwa Imbonerakure Day, wafatanijwe n'ibihimbazwa ry'imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD umaze uri ku butegetsi kuri uyu wa gatandatu. Hagati y'ukwerekana ingufu no kwiyamamaza, umugambwe uri ku butegetsi wagerageje guhumuriza abanywanyi bawo wongera utera ubwoba abatavuga rumwe nawo. Mu ijambo ryiwe ku kibuga Ingoma, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize ati: mwebwe mutavuga rumwe natwe ni mubimenye, nta wuhinda umusozi, muzotegerezwa kwinjira muri CNDD-FDD. mwebwe mwabana ni mwaba mushobora kwiga mugaheza amashuri yanyu, ariko siko byamye. Niba mushobora kwivuza mukanywa amata n'umureti, siko byahora ubwa mbere. Imbibi zose ziracungerewe n'inzego zo kwivuna abansi. Icyo atazi nuko M23 yamaze kwinjira mu gihugu. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yibukije ibindi bintu bihambaye. Abagumyabanga baremeye gusesa amaraso yabo kugira igihugu kironke amahoro n'umutekano. Ubu abarundi barashobora kurima, kwimbura, bagatwara imbanyi bakibaruka. Yaragabishije uwo wese yogerageza guhungabanya umutekano ko azohanwa, akibutsa ko CNDD-FDD yavuye mu masezerano mu maraso yasesetse. Ugushigikirwa n'imigenderanire n'amakungu. Intumwa y'umugambwe UPDC, umugambwe uri ku butegetsi muri Kongo, yashimiye ubucuti bushimikiye ku gufashanya mu bya gisirikare hagati y'u Burundi na Kongo kubera ibitero bikorwa n'u Rwanda rubicishije muri M23. Ibikorwa byo kugarukana amahoro bikorwa n'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi muri Afurika birahimbaye. Uko igisirikare ca Kongo gikorana n'igisirikare c'u Burundi byerekana ugufashanya n'urukundo kuri Afurika. CNDD-FDD yarashize imbere uruhara rwayo mu irungikwa ry'abasirikare baba ibihumbi 10 b'abarundi bariko barafasha FARDC kugwanya M23. U Rwanda narwo rukaba rubandanya ruhakana ibyo rwagerezwa na Kongo. Waserukiye CCM Chama cha Mapinduzi, umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania, yongeye ko ati: turazi ingorane ziri mu Burundi, abatera imitego ni abansi ba CNDD-FDD n'iwacu muri Tanzania. CNDD-FDD imyaka 20 ku butegetsi, n'abatavuga rumwe nayo baromowe ndetse benshi barishwe, abandi barahunga igihugu, abandi baranyuruzwa. Kugeza uyu munsi akaba ntawubasha kumenya agakuru kabo. Ibiheza bigashavuza abatari bakeya bemeza ko igihugu c'u Burundi kiri mu ibarabara kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Ubutegetsi bumaze imyaka myinshi burongoje igitugu abarundi. CFD wahoze uri umuhari w'abagwanyi b'abahutu wavutse inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993, uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 bivuye mu masezerano ya Arusha ya 2000. Ubu uwo mugambwe niwo wiganziwe inama nshingamateka na nkenguzamateka na leta. Ukaba warigije inyuma abatavuga rumwe nawo harimwo Agathon Rwasa yahoze arongoye umuhari urwana w'abahutu, ndetse akaba ariwe abarundi benshi bakunda banifuza ko yabarongora, dore ko no matora ya 2020 yibwe ariwe watsinze. N'uyu munsi aramutse ahawe amahirwe yo kwitoza, abarundi bakaba bamuhunda amajwi, ndetse akaba ariwe waba umukuru w'igihugu. Ariko CNDD-FDD yarakoze ibishoboka byose kugira ngo isambure umugambwe wiwe. Imbere y'ihimbazwa ry'uwo munsi
ibiri ibikorwa byinshi byaratunganijwe mu gihugu cyose aho abaserukira uwo mugambwe harimwo umunyamabanga mukuru bashigikirije amajambo y'iterabwoba ku batavuga rumwe n'uwo mugambwe n'abitwa ko batavuga rumwe nawo bagashira imbere imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Inkingi zikoreshwa mu kugenzura no mu gucungera umutekano w'umugambwe, ubukene budasanzwe mu bijanye n'ubutunzi. Nubwo umugambwe wihayagiza ko ibintu ari byiza, igihugu kiriko gica mu ngorane zikomeye mu bijanye n'ubutunzi. Ibiciro byaduze ku bice 45%. Ubukene bw'ibitoro bumaze hafi amezi 57. Uburundi bukaba buri ku rutonde rw'ibihugu bikenye cyane. Urutonde rwakozwe ni banki y'isi yose. Imbonerakure zerekanwa nk'inkingi y'iterambere zama zavuzwe mu bikorwa by'ubwicanyi, gutera ubwoba no bagura abantu. Oni ibita imiyabaga y'inkorabara. Nayo leta yo ikaba yemeza uruhara rwazo mu gucungera imbibi z'igihugu no mu gukora ibikorwa byo gukizura ijoro ziri kumwe n'igipolisi. Benshi bakemeza ko ibiriko biraba biteye ubwoba ndetse bibabaje, aho benshi bemeza ko Uburundi bwamaze kugwa mu isanganya riteye ubwoba, ndetse benshi bakemeza ko ibiriko birakorwa mu Burundi biteye ubwoba. Ibiturire, igitsure n'ubukene birahanze abacamanza mu Burundi, ndetse benshi bakemeza ko ibiriko birashikira abarundi uyu munsi biriko biraturuka ku ngorane ziri mu gihugu. Bujumbura kwa 28/25 mu gihe himirije gutanguzwa umwaka w'ubutungane, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Gamaliel Nkurunziza yarakoranije kuri uyu wa gatatu benshi mu bakuru b'amasentare kugira bahanahane ibyumviro ku ngorane zugarije ubutungane bw'u Burundi. Igiturire, igitsure c'abanyepolitike, ubwoba mu bacamanza bamwe no gukorera mu bukene budasanzwe. Bamwe mu bacamanza barakurikiranwa ku caha co kurya ibiturire, ibituma haba umwiheburo ku banyagihugu bikanacafuza ishusho y'urwego rw'ubutungane. Biragoye kuvuga imbonakazoza y'u Burundi mu gihe ubutungane bubandanya gukora mu bihe nk'ibyo buriko burakoramo. Niko umwe mu bacamanza ari muri iyo nama atabaza. Abandi baravuze ko amategeko amwe adakurikizwa bivuye ku kutamenya canke gufata minenegwe ibintu babibona, bigatuma intumbero z'intwaro ibereye n'iterambere zidashikwako. Igitsure n'iterabwoba, umutekano muke n'igitsure ca politike nabyo nyine byariyamirijwe. Bamwe mu bacamanza barakorwa ko iterabwoba bigatuma bahengama mu manza baca. Turagerageza uko dushoboye kugira ngo duheze amadosiye, ariko rimwe na rimwe biba ngombwa ko dukora ukundi, niko uwundi mucamanza amenyesha. Uburyo bakoreramwo ni ugukarihirizwa ubwenge. Abari muri izi nyigisho basabye ko ubuzima bakoramwo bokwisununura bagahabwa n'inyigisho. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Gamaliel Nkurunziza yamenyesheje ko leta izokora uko bishoboka kose kugira ico gisabo kije mu ngiro, agashimangira ko umucamanza wese yokora neza igiturire kiva ku ngeso mbi. Yasabye kandi sentare ijejwe kurwanya igiturire gushengeza ibihangange. Akaba yaranagabishije abitwaza igitsure c'abanyepolitike kugira bakore nabi, kugarukana ukwizigirwa ku banyagihugu. Uwo mubonano werekanye intege nke ziboneka mu gisata c'ubutungane bw'u Burundi, kandi nuko ari nkenerwa kugarukana icizere mu butungane biciye mu bwigenge bw'ubutungane bukora neza ku neza ya bose. Ibi byose bikaba bigaragaza ko Uburundi buronse abatwara igihugu b'ukuri bakorera mu muco, byanze bikunze ibintu bishobora guhinduka. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru nanone ari buze kuba yerekeye iby'umutekano ndetse na politike, aho tuza kugaruka kwinyunyurana n'ihangana ndetse n'intambara iriko irabera mu burasirazuba bwa Kongo, bivuga ko yabigiye gusatira Uburundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.